Shalomu, mbega inyuma y'ubu buzima turimo hari ubundi buzima? Icyo ni ikibazo abantu benshi bibaza. Abafilozofi bamwe bavuga ngo ubuzima bwo ku isi, ngo ubu buzima turimo buheze ngo buba burangiye. Abandi bakavuga ngo hari ubundi buzima inyuma y'ubu buzima. Hari n'uwigeze kumbaza, n'uwo twigeze kuganira, arambarira ngo ngiyo umuntu apfuye ubu buzima buba buheze. Ariko turabiye hamwe tugasoma ijambo ry'Imana, tubona ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima ku bantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza. Reka dusome muri Yohani wa mbere 5:11 gushika kuri 12. Haranditse ngo Imana yatanze ubuzima budashira, ngo kandi ubwo buzima nta handi wo busanga uretse ku mwana wayo Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ndakwifuriza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza kugira ngo uzoronke bwa buzima buri inyuma y'ubu buzima turimo. Yego, kuri iyi si turimo urashaka kuba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukabaho neza, ugatunga, ubuzima bwiza ukabubamo, ugatunga, ukaba mu nzu nziza, imiduga myiza, ibintu byose byiza by'isi. Ariko iyo upfuye n'ubwo buzima nyine babuherera. Ariko iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ufise n'ibyo, ubasha kuba woba n'ubwo buzima buri inyuma y'ubu buzima. Rero twakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, twame twegereye Imana kugira ngo tuzoronke ubundi buzima buri inyuma y'ubu buzima. Yesu ashimwe cyane. Hari naho Yesu atubwira ngo mu rugo kwa data ngo hari amazu menshi, ngiye kubateguriraho umusozi. Bisigura ngo mu yandi majambo hari ahandi hantu Yesu ari kudutegurira ku bamwizeye nk'umwami n'umukiza, tumugambukira, tumugororokera, twama twirimbura, tuzoronka tuba. Kandi duharanire kugira iherezo ryiza. Bene data, nama ndabibabarira, duharanire kugira iherezo ryiza, twame twiyeza kugira ngo turonke iherezo ryiza, tuzabashe kuba mu bundi buzima buri inyuma y'ubu buzima. Kandi n'ubuzima bwiza, n'ubuzima budashira. Ibibazo turimo muri iyi si, ibibazo duhura nabyo, hoho nta bizoba bihari. Tuzoba twibere mu mahoro y'Imana, dutambiye Imana, twama tuvuga ngo Mana urera, Mana urera. Mwene data, akira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Burashoboka ko ubayeho neza muri iyi si, ariko uzogire n'ubundi buzima buri inyuma y'ubuzima, kuko turazi neza iyi si ntawe uzoyigumaho, twese tuzoyivaho. Imyaka ntawe umara imyaka 150, ntawe umara 200, twese tuzoyivaho haze abandi. Ariko duharanire kuronka ubundi buzima buri inyuma y'ubu buzima. Ndakwifuriza kuzokubona wagiye mu buzima buri inyuma y'ubu buzima, wagize iherezo ryiza. Shalom, shalom.